Warubizi. Shalom shalom bakunzi bavukanyi banywanyi ba Warubizi. Igihe cyari kibaye kinini ariko turashima Imana ko tugarutse. Twari tumaze iminsi mu bintu byinshi cyane, byinshi, iminsi mikuru. Murabona habaye iminsi mikuru y'amashimwe ariyo Thanksgiving. Nukuri twagize ibihe byiza kuri church, urumva twari turi busy ariko rero ubu turagarutse kandi turizera ko tugiye kugirana ibihe byiza bidasanzwe. Dufise umutumire w'uno munsi, no mu mama adasanzwe, ni mu mama yabonye Imana. Ndakubwiye ngo yabonye Imana uraza kuvyiyumvira. Karibu udukurikirane, nukuri twari tukumburanye kandi turaza kugirana ibihe byiza bidasanzwe. Kazi Warubizi. mama, kaze cyane muri studio zacu za Warubizi. Turabanezererewe, twamaze kubwira abanywanyi bacu ko dufise umumama w'intahe zidasanzwe kandi turizera ko tuzabwirana ibihe byiza. Murashobora kwidondora abanywanyi bacu ba Warubizi? Yego, murakoze kumpa kaze. Izina ryanje nitwa Nijimbere Space. Ariko kujya umugisha hari aho banyita mama Prosper, mama Divine. Hari n'abanyitiriwe utakihari mugabo kuko umuntu aba yaramaze kurimenyera yitwa Yves, nitwa mama Yves. Benshi n'igihe bakunze kunyita, ariko naryo ndaryemera nyine ko Yves yatashe amahoro ubwo ariho. Yesu abahezagire. Amen amen. Murakoze cyane mama Prosper, mama umuryango munini twumvise. Yego, turabanezerewe cyane. Rero imbere yuko twinjira mu ntahe nyezina, mufise intahe nyinshi twumva nukuri muri abantu badasanzwe mu bwami bw'Imana. Rero imbere yuko twinjira mu ntahe nyezina turashaka mu dusengere. Intumbero yo gusengera kino kiganiro ni kugira ngo nyizo ntahe uko Imana yabakoreye ibitangaza, abandi bantu bashobora kuvyumva, abandi bantu bari mu bibazo nk'ivyo mwaciyemwo nabo bongerwa imbaraga, cyane abantu batarakizwa birazana benshi kuri Kristo. Rero mu dusengere muri iyo ntumbero. Karibu. Yego, reka dusenge. Ubundi udasanzwe ni Kristo. Haleluya. Ariko iyo twamubonye naho tuvuga ko adasanzwe nyine twumva tumuvuga ivyiwe. Reka dusenga Imana bane natwe. Haleluya. Turagushimiye mwami wacu Yesu uri mu ijuru. Turagushimiye ku imbabazi zawe. Turagushimiye ko wemeye ko uyu munsi tubaho. Ishimwe dutanga Mana riva kuri wewe. Niwe ukironderera. None turaciye bugufi mwami Yesu, hano ndazi ko uhari. Ndasabye gusa ngo tubane, icubahiro cawe kigaragare. Abavyumva bagira ico bamariye mwami, kuko umurinzi yavuze ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigunganira ibyagukoreye, ngo babwire ko umukiza nawe ari uwabo. Ico twifuza mwami nuko nabandi bomenya ko umukiza wabo, nuko bomenya kugikora, nuko vyogaragara ko n'urushe yoruhuka. Tusavye rero bane natwe muri byose, icyubahiro kiba ari cawe. Tubisavye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane muvyeyi. Yego. Muraberewe? Harundi yari yabibabwiye. Oya. Muvyakire munyizere. Murakoze. Yego. Rero mama Prosper, twumvise mwadondaguye abana Prosper n'abandi, ku muntu atabazi ariko arabakurikirana muri kano kanya cyangwa azobakurikirana muri kazoza. Mama Prosper ninde? Yabayeho ubuzima bumeze gute? Muducire ku mayange kuva mukiri bato canke aho mwumva nyene mwo kwidondora abantu bakabamenya. Yesu nashimwe. Amen. Mama Prosper ni umumama ashima Imana. Yego. Ndubatse ariko umutware ntakiriho. Haraheze igihe kinini yapfuye muri 95. Rero yariko yapfuye nkijijwe nzi Yesu. Hanyuma mbana nawe, ambera umugabo koko nkuko yampaye isezerano. Abana nanje ari mukorera abana, ari gushika uyu munsi aranshoboza ko ntibyo bavyari byoroshe.
rero mpagaze aha rero numva hari ideni ndamufitiye ryo kumushimira ngira n'ibyo mucamake yego twumvise ko umushinga ntahe yapfuye kera mbega mwari mubyaranye abana bangahe twari tubyaranye abana 3 numva ariko bari bato yagiye kare twabanye imyaka 8 gutyo numva byari ibintu binkomeranye ari binkomeranye ariko hamwe ufise Yesu ibigumye arabyorosha nuko rugendo ntirwari rworoshe ariko nabonye ubwizigirwa bw'Imana nabonye gutabara kw'Imana kwisaba Yesu akira amen amen Mama Prosper ko none numva ibintu byamaze gukomera ntibyoroshe turabahaye pole ariko hamwe na Yesu yarabakomeje niwe yabahaye pole ubwa mbere ariko ibintu by'igitangaza kuva ico gihe cose nukuri kubana n'umuntu imyaka 8 n'imyaka mike cyane nibaza ko nabo bana bari ngira umukuru yarafise 8 nyene ahubwo oya umukuru ko sinashotse naramaze ngira nk'umwaka ntararonka umwana umukuru yarafise imyaka 6 anshwe wanyu mubwari nko muri 2 gutya uwo Prosper yari muri 3 niwe muto uwo n'uwa kabiri ntiyarazi neza ibyabaye bwari buto nyene umukuru niwe yasanze absence ariko ubundi nyene ntibwari buzi byari byo nuko byari bigoye none Mama Prosper reka imbere yuko twinjira nyezi n'ukuntu Imana yabanye namwe muri urwo rugendo rwo kuva muri ico gihe gushika uyu munsi ndashaka mumbarire wavuze ko mwari muzi Yesu yego mbega mwamumenye mwakiriye agakiza mukiri inkumi mwakiriye agakiza mwarabanye n'umushinga ntahe byari bimeze gute oya naho mu byo noshimira Imana ahubwo bya mbere nuko Imana yanyiyeretse ikampa agakiza agakiza nakakiriye naramubatse ndetse narabyaye umwana wa mbere ariko si uko ntabishatse hakiri kera nashatse gukizwa kuva ngira ndi nkumi n'umunyeshuri ni muri za segonderi hose bya Yesu byaravugwaho nize narize ahantu kuri Atene y'Urubanga ndiga no kuri lise y'Ibururi ahose bya Yesu haraho nabijamo gato ariko hamwe n'imyaka nyene y'ubukumi nyene ya adolescence bikanka ko ndabifata so uko nari sinari mu bagumutsi basaragurika ariko nari mboshwe n'ikintu ca urugeye kuko narumviriza ubutumwa by'ukuri ndabyumvise nkafashwa yego mundi nakuriye muri Eglise Catholique kandi ariko naho nyine ibyo banyigisha bimwe bimwe ndabikunda kandi niyo mbonye nk'ababikira canke abapatiri narumva umenga nibo bafise ubuzima bw'ijuru kuzoja mu ijuru numva kuva ndi muto narumva icyo kintu cyo kwifuza ijuru kandi ntazi ingene bigenda ariko niho naboneye urukundo rw'Imana Imana irakuyobora buke buke mu bwenge bwayo ikagushikana ahantu utahura icyo gihe rero nabyifuza kuva nkiri umwana muto niyo basomye nk'ikintu mu Katolika hagiye bavuga ngo muri iyo minsi ariko aragenda kujya nyine bahora basoma mukaza bana bahejeje ngo iryo niriyazo n'umukamata ntumenye ibindi iyo bija haraho no hanca ntaha nibaza yaciye aja he kaguma n'utu tubazo tusagira inyinshi ngo yariko aragenda sinamenye introduction ya Java hanyuma bavuga no wari we baramuvuga bashaka baravuga Yesu baramuvuga Yesu nyene barashaka kuvuga nyene baramuvuga ariko nkumva nyene sinamenye yo Java sinamenye yaciyaja sinamenye yahereje ko nta Bible twasoma pe rero nkumva mugo tudukenya nkadukurikirana mu mutima haraho twangumamwe rero Imana rero niho naboneye ko ari itanga agakiza pe ariko nkabaho nkabona abakizwa nkabibamwe umwanya muto uko naduga nigira imbere niko nabihunga niko nabihunga cyane ngeze nko kuri Siboruri turi muri secret supérieure haraza nk'abantu b'abaporoti b'abapantekoti b'Ikiremba bakaza kudusengesha abashaka kujayo bakahije twinjiyeyo nkafashwa
aryoherwa kumva ndabikunze haheze iminsi ngasubira nkabaraba nkumva ntoya nosenze nosubira kabisa sinosa n'abarya mu mutima urumva ni ka kantu nyene ko mu muntu rero nkasubira nkabihunga none ukiri ngaho ga mama ntiwosa nkabarya bisigura iki basa gute urumva uko nabona basa urabona hari ibintu uko abantu bitwara biri kwinshi n'ukuntu baba bari mu kwizera bigishijwe kandi ko bakuri muri Bible urumva narabona nyene nk'iyo mishatsi ntibasuka ntibagira gute nkabona umenga ukamenga n'abantu b'abanyagihugu nkabona n'abanyagihugu pe cyane cyane aho niho nashira ingufu ko nabona hamwe n'usa kujya kweri no bambaye ntako no bameze ubucupiye cyane nkasubira nkabaranka nkasha nk'umu professeur usanga ndi muri tuya to groupe urumva ni kabwa kandi nkagira mpunga rero ariko ntavyanka ariko nkumva vyonyononera rero Imana irandika uko nifuza nyene irandikira nyihorera haragira naho nkura ndagira mariage ndaba umuntu kabisa w'isi niko novyita ivyo gusenga bigenda bihera pe hamwe ndarungwa umushinga nayo yari se position nziza mu byo twita by'icubahiro yari mu directeur urumva ari mu directeur seke hari n'imodoka ya leta umushoferi aza kubatora umva ko nagaciyemwe aho mwari muri fiançailles aho mariage namaze kuvuga bya mariage ariko nagize mariage byose narabihevye byarananiye by'abakatolika udashobora naradeport ko n'abakatolika narajayo kumva barakubihisha ndabivanze kuba namfise ibyo namenye bikenya ntashoboye kujamo bwabo byananiye ndasubira nkaja no mu bya katolika ngiye mu bya katolika ho nkasanga ni pire umva nta kimfashije na kimwe rero sinzi kuba mu bintu rero ataco bimarira numva ndahevye ariko nkabagira vide mu mutima nkumva ko ari ikintu mbuze mugabo ndabaho ndateba ndiyakira rero maze kugira mariage mugabo atakirijwe nyene nivyo vyubahiro nyene wasanga dutembera dimanche twarasohoka hariho wita kwa Livingstone tukaja kujyayo imikeke tugatembera n'abandi bagenzi bari benshi ufise cyubahiro amahera cyubahiro amahera ntiyari na menshi bashaka ariko izo modoka zaje ziteye ubwo rero ndabaho hantu mugabo hariho umutwara tuganira umugore wa parrain nakunda kumbwira nti shana hora nsenga ngahandi ndabusanga nsubiri kaza ndabivuga bukebuke ariko ntabihambye niko ndagomba kuvuga nti n'ubuntu bw'Imana nawe ubyifuza ariko utabishobora kuba wamaze kubohwa nyene ko nukuri rero igihe kigeze rero nasanze ari yandondiye twavyaye umwana wa mbere twari ahantu muri clinique aho navyariye hari aka eglise agashapere gatonya patiri araza aramurondera umugabo wanje araza kubatiza umwana amukiri mu bitaro tukiri dutahe umva ko twari dufise umwete aramusenga aramubatiza aca aratubarira ngo nidusezeranire ikintu Imana rero jewe kuko nari umunezero ndavuga nti Imana nzohora nsubira nsenge ariko nabisizaho wariboshe numva bigaragara ko nari ndabifitiye mu mutima ariko ntagira nyanda bitangura tuca turataha ndabiguma sinasiye no kuvyibuka ivyo nibariye mbandanya bwa buzima haheze igihe nk'amezi ngira sinzi niyo igihe cayo ariko nka 7 canke 8 niyo hasura kuba reveyo y'abakizwa tandi madame mukadeje avyaye rimwe azi ari aramode umusirimu nye bumwe bwambuza gukizwa hanyuma haca haza umuntu muhira tuzinanye nzi aho kwishuri nize yakijijwe anzanira message acarambaza ngo wowe hari ikintu wasezeraniye Imana nanjye nta nakimwe nari nshibuka banzura indire gatoya uwo muntu ntiyari ahari cagihe mwavyaye muri bota ntavyo yari yumvise yarazi pe ntavyo yarazi sigura ko ari bamwe bita bavugishwa canke yari umuvugishwa pe ni Imana yamuhaye iyo message niho nabone urukundo rw'Imana urumva nabivugiye aho mu mutima nta nuwo twari kumwe ntiyamenye icyo mvuze ko nasezeraniye mu mutima nzoca nsubira nsenge ariko byaciye biherera aho nyene ariko vyo kumana vyo ntivyabihenze yarabitoye yarabibitse haleluya uwo muntu rero aje muhira arambaza nta kintu wasezeraniye Imana kada ntavyo nari ntibuka tumaranye akanya kwera Imana nyene ari iganza n'ubwenge bwacu ikiranye ndibuka wewe ntawe wayivuze ko uzohora usenga ko yambariye ngo nahabura ijambo
ryo mu musiguzi 54 4-5 rivuga ngo niwasezeranira ikintu ku Mana ngo ntutebe kugishitsa wofu mutagira ico usezerana hakusezerana ntushitse boba burafata mbega basha bwabo ndi yaravyumvise Imana umva menga sindi nabo menga nabitaye aho n'Imana ibaho kada narinzi ko iba ariko ibyo vuga ngo wasezerana ngo yarabibitse ngo yarabibitse numva ikibazo rero ntanguye kuziyanga rero musubira kwibaza bya bintu byananira abantu nabona basa kwa kundi jewe nzobigenza gute ariko nkumva ko biri kose nkwiye kwitatura n'Imana aca aransengera aragenda usigara aho muri ico kibazo muri iyo dilemme ko ngenda bizunguruka ngenda rero nebonye Imana irafise ingene yegeranya umutima ikawukwega buke buke ikakubohora muri yaba ari imigozi ibindi ikuboshe nukuri hanyuma undi muntu rero nawe arasubira arantumira heze iminsi undi mudamu nyene nabo nyene yize imbere yanje nabo nyene sanga yarakirirwe ati basisha yegera avuga nka complete ijambo ko nabandi abizi kitwengera nkamutwenga nawe nje ndiko ndakubitwa mu mutima none mama ntabaciriyemwe mu kiraho turahagaruka abo basirimu abo bagutumira babagenzi bawe boba bari mu basirimu babagenzi bawe hamwe uvuga uti niba uyu yarakijijwe nanje no byemera uwo mushatsi nka umwaca nkambara ivyo birebire bara basirimu nyine niho naboneye rero ko Imana ifise ngene kutwara uwo twagiye kuraba twabana mu Ngagara yaba mu nzu haruguru yanje yari umuntu yize icongereza yari licencié mu congereza yari préfet wa discipline kuri lycée Saint-Esprit umva yari muto ntiyari muto kabisa rero numva rero byo kwitwaza birahetse ariko ndehagarara ko nyine naho nyene ndambwiye ntuzobigenza gutega ati ntidekareka ndamwiyamamura hanyuma Imana imuha ubwenge ati basozoze gusenga gusa ukunyene meze nta kibazo ati uzoza ukunyene isaba nzoza turagenda dimanche aho yantumiye yansengera ku Ntahangwa muri Pentecote ko nabanzi twese twishiramo ngo muri Pentecote ngo ntawuza ameze gutyo wowe uza gutyo kiretse ko mwemu yaramuvuganye uko azokurongwa ariko uzobikora yego ntawo bobuza kungura ntubuzi tandinjira turajana n'uwundi mudamu w'umugenzi nyene dimanche niho twinjiye rero nahura na Yesu cansanga ubutumwa buriko buravuga utumberera kuri jewe nyene bwabwibone nibwo bahagazeko urumva umukozi w'Imana yari ahari yigishije ku ijambo ryo muri Jean 17:3 rivuga ngo Yesu yavuze ngo usubize bwa bwiza nahoranye nkiri kumwe nawe isi itararema uwo mukozi w'Imana acashishikara gutakaza ubwiza bw'Imana umva ko nari navyigeze nabibamwe ariko uko nduvuga ariko ndabiheba ararishishikara ati we ntabwo wataye wambaye buhi ko wataye ubwiza bw'Imana uburihe arashishikara arasigura ntanumva filime mu mutima inyibutsa ndabikwepa ko narabikwepa nkasubira gusengera Nyamugari mu Bakatolika nkasubira nkabikwepa nkasubira muhemu yarazana iyo sene numva musozi mutima urajanjagurika nyine hanyuma rero ageze guhamagara ati muri urugendo kuja mu ijuru numva ariko arorienta nyene ahonje ati uzube personnel ati naje ntuzundabe ndiko ndakwigisha ati muri urugendo kuja mu ijuru ube personnel wenye ati ruke ni bwiza bw'Imana ururuka ati ntubwamba ruhagaze bisawa numva uwo murongo ndawufashe pe ibyo kuba mu kadeje byo kuba ngo ndisa gute ngo wiki numva ni bito aho Yesu ashaka niho nkeneye haleluya bageze guhamagara baje kwihana nabaye mu bambere bimwe byo kurindira ngo bagwire hajye urindira utafashwe narirutse uwo twajanye arankurikira nawe ntacyo yaronse nihe nabonye Imana n'ubuntu dupfukanye bariko badusengera numva umunezero numva Maria numva umuriro umanukamwo nawe afukamye nyuma yanje nkumva nyagaza mu mugongo urumva ko we watacu yari yaronse yabivyita ibikino turaheza numva ntashanya amahoro ntari bwigere mbona ayo kuba ndi mu kadeje dutumirwa no mwa president no mu maki mu bijye byo mu minsi mikuru numva ayo mahoro natahanya ataho bihuriye gutyo rero ndakiriye ako gakiza rero muri iyo gihe cyacu uroye muri abo bantu bitwa ku mapandekoti uri umusirimu gaheba defrizade waba ubaye nk'umusazi waba ubaye igicibwa baramvuze barasubira bateba bacoka ariko ntibyangana n'amahoro nakuyeyo cyafata decision yo kubigumamo
rero umugabo wanje yagiye ndaho hantu turi kumwe na Yesu. Haleluya. Yesu abahezagira. Mama murakoze cyane nukuri. Umva nukuri ndizera ko abanywanyi baba rubiza ariko barafashwa cyane kandi tukiri mu ntango. Mumaze kwakira ko gakiza. Deje nk'umupapa w'icubahiro agendana n'abantu bakomeye. Vyaramworoheye kwakira ingene wimosheje ingene wahindutse directement. Ntaco vyahungabanije mu rugo. Nibyo ntako byari hakurira kumugora. Kuko aho kuntu Satani afise mbega no bakwakoka. Afise strategie. Arakoka pe urumva wamenga inkozi skandale. Wa mugore yagiye muri vya bindi afise ikibazo ki. Cyabaza ngo wasaze. Ne umva icyo bibazo Satani yateza cyari kugira ngo hagenda bafise ingorane. Niko yigisha abantu. Kandi urumva umushinga nawe w'icubahiro yumva maramaye avuga ati ndagwamburanye kandi tukiri presque turi nk'abageni. Afise ikibazo ki. Hasigaye yasa gute yararara. Afise ikibazo ki ndongo wamenga akatabonetse bamuremera kandi abo hanze bamuremera atamererwa nabi sinovuga ngo byaramugwa neza pe ariko ko hagenda hamera iminsi abimenyera abona kuko harabaye nka chantage n'iterabwoba n'umuryango ukwirageza babinkuremo mugabo narumva nahejeje narumva amahoro mfise narumva ata icyo cyubahiro narumva ko kizohera ko narumva nyene ko natahuye kwisarisi ufise ikiruti cyubahiro ufise narumva ko byukuri ntubikaba mba namubwira nti nta kundi byukuri narahejeje kandi imbere y'Imana n'umuntu azoseruka kuko nyene ari wenyene aha rero nuko bimeze narumva atakifa kurikora ariko ubundi alternative ni inama n'umuryango n'ibiki ntaco gatakora ariko nari nk'umusatsi nari mu rukundo rwa Yesu n'umuriro hamwe numva nahejeje byose nahejeje nuko rero byagenze hamwe nawe seda aravyakira uko nyene atabinezerewe byinshi ariko nanje numva atakuntu no bikaba kuko nari natevye kubyakira byarangoye yego cari ico gihe cyane mama nuko rero nabonye ko ari la grâce de Dieu kubona ubumvise umutima wemeye kwiyangaja ukumva uti peu importe iby'abantu kuko ibintu by'uru rugendo nasanze benshi babuze gukizwa n'abantu ariko aho uwo muntu avuze ati ube personnel naciye nshakira utafashe decision no mu buzima busanzwe buraba bumuvukana buraba inyuma bavuga kuko nabona abo bose bavuga imbere y'Imana urumwe kuko niba ufise ikibazo burumwe yego rero iyo atawononeye tawubangamiye ugomba gukora ico umutima wumva ukubari niko nabikoze Yesu abaheze mama mwafashe decision nziza Imana ibaha umugisha yego reka rero twinjire mu gice ca kabiri murakomeje muri ako gakiza mugeze ku myaka 8 muri mu rugo umupapa yaravyakiriye vyaje kugenda gute umutware kugira ngo yitaba Imana yararwaye byagenze gute yaragwaye yaragwaye igihe kinini kweri yaragwaye malaria hanyuma akende mu bitaro bavuga bamuteye serumu glycose ko yari afite diabete batabizi byarabaye nk'ibimpungabanya ariko Imana irandemesha nyine irangenderera abana nanje kuko naho ubukijwe ntibibuzwa kugeragezwa ahubwo nico gihe nyine Satani aba akoronsa karya ariko iciza ngo dufise utugwanirira yego byagenze yagwaye kanyuke kinini none ga mama niki cabakomeje kuva ico gihe ni mwabonye Imana mu rugezi uruhe kugira mushobore kurera abo bana mwandi abana bari bato mwatubwiye ku mwana wa nyuma yarafise imyaka 2 3 mbega muri ico gihe mwari mufise akazi kabafasha kubarera niki cabashoboje kugira murera abo bana ico gihe by'ukuri cyari kigumye ko naje nari muto ubundi nagize mariage ndi muto à 24 ans ndaje kandi nakuze ndumuhererezi ari wa wundi icyasaba kumanda bakamuha yego akamupfinisha nyene ariko agafyinya kaciye gahera naho hantu hari hagumye ariko icankomeje muri iyo minsi nyene agipfa hari umuntu Imana yantumye ko naho nyene umukozi w'Imana twasenganye aramdanira ijambo ryo muri Yesaya 54 bivuga ngo ntacutinya kuko utazomaramara isoni zitazokwica uzokwibagira isoni wagize mu buto bwawe n'umugayo mu bufakazi nzobikukundi ko je uhoraho je mugabo wawe
54 aranga ati ibyo Imana yambaye ndakuzanira. uwo muntu yaraje kukuremesha muri icyo gihe wabuze yewe yaransengeye nyine hanyuma arahabwa iryo jambo ndumva ko ari igiseke nzaniye ndarifata gutyo nyine ko nari numva kwizera pe hanyuma ndagumaho kuko gituma hari hagumiye narakora akazi ariko twari dufise twaba ahantu mu Kinindo ikintu nasigaranye yari credit ya banki yari inzu ya credit ya banki nabo bana batazi ibyabaye nategereza gukomera kugira nkomeze abana kandi ikindi nabonye cari gikomeye nabonye hariho situation bamwo n'abantu bakakuba kure hamwe nyene warukeneye abantu niho abantu bakuba kure niko abantu bameze nta n'uwo barenganya ariko Yesu ni waca kuba hafi haleluya ngo n'umugabo wapfakatse Yesu yambaye hafi ko handi ariko bitwa ngo barabagenza bahora batugendera ngo n'inshuti ndetse baramba kure pe nanje rero ntandafata decision ndabani Yesu wewe ko wavuze ko ari we mugabo hano noza ndabwira n'ikibazo no wanda kumara match nimbura umugabo kare ndakurahe rero byari binkomeranye cyane cyane aho hantu kuva iyo credit ko mu minsi ya mbere naragerageje nkariha banke buke ariko biza gukomera harigera igihe nagerageza byo kudandaza bigahomba hano nasubira nkidebura nyene nkarondera n'utudekuvera uducredit nyene tundi turuhande hamwe bibaza ngo renforce bikanga ibyo wasabye nyabwo bigasaba bikanyika ndagerageza ndabona ko bikomeye ariko hamwe no gushishikara gusenga Imana ndavuga nti Imana ubu rero kwigwanirira ndabona ko bigiye kunanira rero udaserutse ndaco nsubira hajya rero Imana ukuyifata ni kwe hari igihe kureka iti ko kuko hari utuntu umuntu akora atarenze no gusenga cyane kumva nyine ariyo nzira yo gutabara ukajamo ukicira inzira rero maze kubona ko byanze ntunaciye njya nti rero utaserutse nta n'ikintu isubira gukora cyo kuko ndadandaza niko ndigwanira ko nabona utudeni tugiye kuba utudeni kuko banki murazi utarishe iragurisha yahera uwo mutwaro rero waranzunguje pe kandi wari ugeze ku inzu yari igeze kure ariko yimaze kugira amayintere dorotari birasubira bikaba bibisi rero ndashishikara gusenga Imana maze igihe nsenga Imana irangendera numva mu byumviro numva ari umuntu umenga ariko aranyigisha hajya ijyanzu hajya mu bahafise valere donc niju rya kuganiriza mu mutima hajya ariko umenga umuntu amumuye amaso hajya muba mu Kinindo muhemu yera donc umaze gukizwa bari muhemu yawe kuganiriza hajya mu muba hafise valere rero hajya uhagurisha woshobora kuriha banki mukavana gasigarana amahera kacuja muri quartier ziri mu waye kasubira ukabaho kuko haba n'utudeni mfise tutwagira du credit collectif ku kazi tudekuvere muri banke ndumva ko bigiye kunanira kandi ntawubwira wowe umuntu yo kukurira kubwo budeni agosha droite yo bande rero ntandabigenza kucyo naho nyene ntihabura ama critique hari utuntu tukuba inyuma katumva mu nyuma amugore byamunaniye kandi abo basenga nta n'ikindi birumvikana basenga nta kenge ariko ndabikora nabyumva mu nyuma basura kunsaba kubivuga basanga barihenze kuko Imana yagumye insezeranira nzokuyerekanira ko n'abatanzi bamenye yashanditse ngirira gute ko binaniye ko biruhije rero ndabikora uko indangiye kinyoboye ndagurisha ndaheza na banki koko ndasigarana amahera ndagura inzu yo muri quartier Sisi ziyazo hasi mugagara kandi hariho ka parcelle gatonye iruhande muri aho ngutse shamwa next ntandagura kandi kazo kiruhande aho kazo hagiye guherahezwa n'umuntu aje kukansaba agomba yapanga umusoda w'umukapiteni rero ntandagura uwo rupangu rurimo inzu zibiri ndakurutira urumva bamwe bari bazi ko nabikoze kubera kenye kaheze barabona ko ubwenge bw'ifonction wasubiye inyuma nyene byakuburiye ubwenge burafonctiona bandaronse kimfasha ratio y'abana ndavuye mu mambute n'utudeni twese wariho ndaturikida ndumva mbayeho mbohotse aho rero ndabaho ndakomeza aho mugagara ndahaba
nka 10 ans haragera igihe naho kazi naho gahera ndiko ndavuga aho nagiye mbona etape Imana iseruka wagiye ubona ikiganza c'Imana naho nyene ndarira niriko ndasenga ndira naho nyene birankomerana Imana ariko kangendera naho nyene kandemesha kandi kanankarira ujena ngira ndagute nindi yakora ngira ndagute ahubwo abo bana wiremeka kuko Imana yaguma imbere kenshi reka kwirimika abo bana sabi wawe nje nabaguhaye nije nzobarira bandekurira rero kurekura biba bigoye wamumva ufite utuntu twawe niyo barira niyo bakarira niyo bagize ikintu nkumva nyine no bakarira gose ntibagire ngo nabana bo mukecuru tagira se nka Imana kagene genza gake wewe nta mbaraga zo guhindura ufise wewe mba hafi gusa nzokuririra nzokwambika nzokubera umugabo sawa kandi kambira ati kandi kemeya muri uwo mwuka upfakaze mukeme yakuvemo ndongo byukuri sinoba noba ngo namukemeye kuko narumva kumvise umuntu turi kumwe ntabyo ubwene naragowe umwana nansabye akantu naravuga ntirindira hari abana bavugira rimwe naje nkeneye jinisi nkeneye kandi bo ntibamenya disi ko ibintu byahinduye ariko narumva ntemerewe kubabwira ngo mwaragowe ngo ibintu byarahindutse narumva ko ntakwiye kwica umutima wabo ko ntabyo bahambye numva nobereka nyine ko bizogenda neza mu kwizera kandi rero hatanga urumwe watanguye ari wasabye jinisi ari watabye surprise ari ntumwaheze ubundi azoca asubira by'ukuri bakuze batumva ko ari imfuvyi uko n'ukuri bakura nyene biyubushira mu bandi bana urazi ko abana by'abandi babonye ibyo baca basaba Imana igenda idufuka gutyo rero aho naho nyine ndahabonera Imana no muri uko kuva mu kazi Imana irenteruvena sinigeze by'ukuri ngo hari umunsi ngo nosiba guteka cyangwa ngo haraho no kwifuza cyangwa ari impuzu nifuza kwambara narambara bisanzwe ko abandi bambara rero Imana ikagenda ifuka bikabacanga kandi numva nta muntu tufitane afere ngo ntiwandavye ntiwamfashije hajya uba wamerewe nabi nta muntu numwe mufatanye wewe nahiyo wari inshuti ni Yesu amwibutsa atamukwibukije tekereza uraba Imana Yesu abahezagira amen nuko rero byagenze rero bana barakura uwo mukobwa nabuye kumusoma abahungu babiri n'umukobwa mu mateke uwo mukobwa naramusohoye afise abana 4 yarahejeje amashuri arasohoka urumva nabonye uruntu bw'Imana ko yambwira ati nzobarira byukuri yarabaretse nawe nyine arakijijwe araririmba ari muri korali ku Ntahangwa muri centrale rero uwari mutonya nawe yari ya Prosper muramuzi nawe nyine nabona ari gatonya mbona ikazokura guteza rero Imana ikira ukuntu yabigenjeje nawe naje muri mariage yiwe naramusohoye none novuga rero ngo Imana ihabwe icubahiro uko yambariye niko yabigenjeje ariko subiye n'inyuma gato aho nari mu Ngagara harageze igihe naho namaze kuva mu kazi abana bangira inama ariko nsenze numva harimo ikintu bataha mama gugurisha hamwe kumva ko nansenzo zibiri aho muri ico gihe abana bari bamaze gukura buke twaraganira ivyo Imana ikora donc akazi kagiye guhera abana bamaze gukura baheje kuza imanite bahe tuganira rero mwambariye propose ico cyumvira umugabo ndasenga Imana ndumva nivyo ariko numva no hagurisha hose hose parcelle zibirego ndasenga Imana nuko mbanze Imana sino hava mpuruduka kamba nabi amaranga mutima Imana irampa ijambo rira muri tete c'ingoma ya kabiri 25 nefu havuga ngo uhora hashobora kuguha ibiruti byo kure nge tubasome hatumye naho nyine nkora Bible Sorry, 25 ni ijambo rivuga ngo amazi yayishura uwo muntu ati ariko itaranta ijana nahana ngo uhoraho ni 25 nefu kuri B
hava ngo uyu mwami Amaziya yari yatanze amahera ngo bamufashe kugwana hanyuma ni mutuma ko ati abo bantu bareke nijenza ko kugwanira mugabo namaze gutanga amahera yanje hanyuma umuntu Imana ngo acaramubwira ngo uhora ashobora kuguha ibisumba ivyo kure nijambo Imana yampaye ndiko ndaderibera ko nogurisha mu Ngagara simpape mpuruduka Imana iranyemeza ko nohagurisha yombi biruta ivyo ndahagurisha aho muri sisi nzari inzu zibiri ndahagurisha nawe ndaharonka amahera afadika kanumva no kubaka ibindi bifadika nyine ndagenda ahantu mu Kibenga heza ndarondera parcelle ndubaka inzu yutimwe yo mu Kinindo nyene zigezweho nako ari kubaka bigenda byevuriwe yego nini pe zigezweho nanira bigwiza ndakuramo naho nyine twanexe bangisha tumfasha tubaka inzu nyene muze nkaza abandi bubaka nyene bafise abashinga ntahe bafise babategetsi wari ufise nayo iri irubakwa abayibona bagira niyo umuntu afise ibifaranga nyene kuko mu mezi 3 yari ihetse kandi byukuri iyo nzu sukwirata n'icubahiro c'Imana ko yabe yambariye ngo ndagiye gutembagaza agasuzuguro haleluya igahera he Imana ivuga nduya imvugo yayo yatangaje rero yagasentembagaje kuko byukuri nk'abahingira baracanganikirwa hani wawe hari nibona harangira aje kundamutsa akaharengana nkambwira ugende ukunukunuka arwambwa ati ya nabona ko atari wawe abantu nico ndabakundi Imana ntiraba nk'abana b'abantu ngo ntitoranya ku aho gasuzuguro yambariye rero kwitembagaje agatembagaza pe ndubaka inzu y'amakaro kwa mukayine n'izari karo ndubaka inzu isirimu z'abandi bubaka cya kijambere yego n'ukuri nini cyumba bine nziza rero kandi ari utwo tuanexe tumfasha na tuanexe ndaturo rero Imana irabyagura nkuko yambariye rero aho tugero nabonye nayo kivuga ko ibishitse bivuze ngo ndatembagaje kandi agasuzuguro bw'Imana irakabona kandi Imana igwanira icubahiro cyane hari gihe yagira Abisirayeli gusa kubo mugororotse cyane ariko nuko mwitirirwa izina ryacu Yesu uko naje nabandi nari kuko kuntu nacokowe Imana hari ibyibika nuko rero ncambake mama Imana ibaduhezagire cyane gose cyane n'ukuri Imana yabanye namwe mu bintu bidasa oh my god Imana ihabwa icubahiro yakoze ibikomeye ku bugingo bwanyu kandi ndizera ko n'abantu bariko baratwumviriza baba baraciye muri ivyo bigeragezo canke bakiriko barabicamwo batabona uko ejo hazoba hameze ndizera ko hari ikintu bakiriye none ga mama ndashaka nsubire ndabaza akantu gatoyi turi ku musozo w'ikiganiro cacu kandi no kwinumva mufise ibintu vyinshi Imana yakoze ibikomeye muri ico gihe ego barabasuzugura ngo muri abapfakazi ntimushoboye mwarakijijwe mva ko byose byahereye ku gasuzuguro akenge karagiye ubwenge bwagiye ngo babakizwa n'ibijuju n'ibindi niki wobwira abantu bariko baradukurikirana ko gukizwa atari ubujuju gukizwa ahubwo ari ryo tanguriro ry'ubwenge hama ikindi naco reka mbaye ndabaze kano kabazo pardon uretse kubasuzugura kwa kenge kagiye mbega kuko abana b'abantu bagumara abana b'abantu hari gihe iyo Imana yabigenje neza donc ugatera imbere bagaruka bakavuga ko uyaraje kuzimu uyafisa abahabara mwebwe ivyo bibazo ntimwabibayemo oya pe nibaza ngo ivyo ntibikomeye ntabibamwo bambura nyene nk'akantu kadengereye ariko kagatunga nico gituma kigaruka hari umuntu babona ati kumbure haje baratumenya yego byukuri barabona ko ngira nadegeye nyene ndakantu kadegeye ka Yesu nico gituma ntavyavuze urumva ukigurisha uciye kuva muri quartier y'abakire niko bavuga y'abatunzi mu Kinindo baba ko byancanze uramanutse ugiye mu Ngagara aho onye waradegeye yego urasubiri uragurishije namwe mu Ngagara do kuri kuramera gutya nciye mbu umunyabwenge ubaye umunyabwenge ariko abana b'abantu ntibigera wabona ko ari ubwo bwenge bama bafise ibintu biri contre bama bafise gushira umuntu hasi babifata gute ariko ndibutse hariho umwe mu bersere wanje waruguru ariko bivuga asa nk'ubutwenga ariko byamucanze ariko ngo kuri gushira mu kuyara yarejeje aje ku arimanutse nyene ashitse
ngo yareka reka ngo urafise uwundi mugabo reka Si? yaragacishijemo ntibibura. ariko ubundi izo ndimi zo kugana kumbura umuntu bamuraba inyuma bagira gute bashobora kuba utabimenye ushobora kuba ngira ntabimenye ariko nta kuko barambaye kure bikwiye kandi bari bazi ko gusenga kwantwaye akenge kagiye Ibaze. mugabo rero bagenda basubira kubona ko bukirimo bagiye babona ibihindutse niko nibyo nibaza burya nuko batagotse ngo bakubarire burya munyu baravuze ati ya mana asengera akora narabyumva ko byose Imana ibikora kubera icubahiro cayo yego ico novuga nti icyo nohanura abantu ni naco catumye numva nashima Imana yampaye mu mutima cyumva iyo jambo mbwira ko yamenye igihe nari mu bugaragwa narumvise ko nowishimira hanyuma ndasenga Imana uhera he kwivuga kuko hari umengo uri kurirata cyangwa umengo uri kurisambura wivuga n'abarundi dufise imico yo kwivuga ariko numva nshizemo akaririmbo kwitwa Israel mbonye yavuze ari abantu bari gice bavuga ngo ngaho mugende mubwira bababaye mumuize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka Yesu nashimwe acyo rero icyo gitero ndagihumvise numvise ariyo mpamvu nka message kwiye kushima Imana kuko hariho abababaye hariho kubabara hakaba no gukomereka abo rero kenshi iyo umuntu ababaye satani imisiyo ni gutandukanya n'Imana rero kugira babe yankuraje nabo ko Imana itahindutse kandi ko gukizwa nikubuza kushobora kubabara rero harageze aho mbabara ndetse ngira no gukomereka siningira ndakomereka kuko nakwiye ko iyo mfura itakiriho icyo gihe cy'iyo mfura naco nyene cyo kugenda naho nyene narakomeretse pe tamara igihe bincanze ariko naho nafise bindemesha ko yagiye mu ijuru ko yaravuze ko abona bagira bamuhe certificat arabibwira umuntu ari muri koma bikaza biramfasha mbwa ikindi gihe umutima kamwibuka Imana iza kumvura ndahantu mu gikorane naho nyene ikoresha umuntu yuzura umuka biransanga iyo ndi ankora kwa nkankamira wico jewe nshize imbere n'ubugingo ndabohoka ndashikara gusenga Imana numve ndonse ndirimba ivango nambitanga canke twara ikigomba no guha umwana umugisha numva rero nahiranye iravuye aho kantu kose uko yarambwiye ko izokora ikintu naho muri iyo minsi nkibabaye niho yacica muri uwo mwana muto yitwa Prosper nyene nabo yayiga muri kaminuza ariko ntavyo nabona aho izowucisha ngo izosubire nezereze pe rero ifise ngende itabura inzira yagiye mu kwizera je gusa nkaho nafororotse hara mu cumba nawe arasenga yabona bagenzi be baza baragenda hanze asigara wenyene abo babana to mu kibenga zarambye hanze kuza muri Amerika kuza hanze babyeyi kujya barondera abana ubuzima kiyambwiye nakayangiye rabwa ivyo twe ntibiturabasha ni mukama ntibengu ntizoduha ibindi mugisha uciye ahandi ko nabona atahubihera gawe wewe ngo imuho kwizera uko Imana ntiburi inzira imuho kwizera aja mu cumba arasenga dusengera amatana asenga byinshi aho ngo arabibwira ngo niwe papa abandi batwawe nabasi ico gihugu ca Amerika ndagishaka ngo kandi wowe kimpanukizwa neza kwico gihe arabivangavanga ariko akamenya kwizera bimwe wamutoje gusa ntabirenze kurumva naho yabimbwira mama kiye gihugu je nzokijamwe aravye muri televiziyo tandabwira ntirotere mwana kurota biremeye atagati mama byumveho mama nindavyumvise ariko sinabona aho bihera rero Imana itabura inzira yakinye vya green kandi nk'uko abandi bakina kandi bamukiniye bakiniwe n'uwundi nawe atishiramwo agaca aratura yagumana ivyizigiro ngo nandi kandi rero bazumufata bageze kuraba abafashwe niwe yafashwe wenyine rero nsubira gutinya Imana wewe je no kwizera ko ari kwaheze wose gushira mu mwana rero uko ari yavuze ko izokora ikintu mu rugo nabona umenga bintabara ntisi nkibibona hari ibyo yamukoreyemo yamushishijemo ntaziga kandi yigeze kumbwira ikindi gihe nyene nkiriko ndasenga je nkorera mu busa ubwo rero uwo mwana sinamuze ko ari azocamwo ibintabara hari byinshi agahererezi ikitaka Dawidi rero mbona igakoreyemwo mbona hariho byinshi bihindutse naho nyene kubera we rero ivyo yavuze yarabikoze ico novuga rero nk'uko mwari mumbajije nofashisha abantu bari mu bibazo nk'ibyinshi uri mu kibazo hari igihe nk'abarokore nabonye bishika agasenga kandi akaba n'umusenzi mbega bakagomba no kuvanga gusega
akaraba nk'umuntu w'umusirimu cyangwa ikibazo atarafise ibintu kamushira ku mutima gose nimba yanagufashije ntunamushiremo ngo umwibaze ko bazoguma nimba wasinze none umva uzoshima Imana gute kandi uzeho watumbereye uzoguma muri aba maso wa muntu urumva ico kintu by'ukuri hariho umuntu umva wo badi ikintu nibyo birashika ariko ntube mu mwuka ukumvenga ukanurira umuntu Imana kwifata ni kwiba kuko Imana iratubona mu mutima subi nyuma gatonye ikindi gihe nigeze gusenga Imana nyene narushe niwe muhira hageze ku mugoroba namye masengesho numva umutima ubwira ngo nje kuraba niho nigiye ko ukuyifata ari kwira nje gutembera undi mwene data afise situation nyene padika numva Imana naho noja ntacu no mubarira guma ngwana n'iryojwe bawe muri insoni kanjeyo takina ariko ntacu mvuga uje kumuganire gusama witahe ngenda bigituma ko numva bije mu mutima mwemera guma ngobera kujaye tuvuye duhura herekeje umuntu we genda Yesu akwakira hanyuma tagenda acarateba guhindukira gatonya mbwo nguma niburanye manaje gukora iki ko nayi nasinze ntaje gusenga haize umwanya arahindukira ageze kuza Imana iramukarira kemwe yaramukarira ngo ndungika umuntu wawe arenganye ingo nyinshi ukavuga ngo nigende mwakira ugenda umuhereza amafaranga banze windire gato mama ega nagira ni izina ry'umwana yasize muhira yakubwiye ngo akwakire oya yambwiye ngo nize mu cumba ngo Yesu aranyakira aca baraherekeza umuntu arateba hari icumba c'amasengesho no ariko sinje gusenga numva niko ndabwenge Imana nabonye iteye ibwo bikora je napfuye kubumvira ndagenda ariko ntagomba kuja kumubara ngo ndafise ibibazo ugenda Yesu akwakira aca mugenda ngo Yesu ngo akwakira ndaje muri ako kanya byaragutsitaje cyangwa warajanijo mikugufitiye kanaramiriwe nabi ngo numvise ko numva Imana reka nze kandi aho mpagurukira nzoba nipfumbuye tandaguma unicaye gatonya ariko araza rero Imana yaciye imutwirizira mukarira ngo ndakurungikira umuntu arenganye ingo nyinshi ukavuga ngo naze ndamwakira ngo genda umuhereza amafaranga atanakimwe mubajije ahe wewe yego ntacyo namubarira urumva nagiye nzi ko atacu ndamubarira ariko numva nogenda kubera numvise mbwema ngo obera kujayo acashika avuye guherekeza nyamuntu atumbera mu cumba azana amafaranga asanga mu cyacumba nicayemo napfuye kumurindira gusa arampereza ibi nibiki gahewe ngo ndahatswe tarambarira ngene twirere mu bari ari mu karira nande naje mbwira Imana ko atacyo ndakubarira ariko numvise nozi wawe gusa kandi ahandagiye none wari ukeneye ubwo buryo ntabaciriyemo nayo ndabukeneye nyene niwe nsenga ariko numva nta muntu ndabibwira ariko numva Imana iguma insuguma kuja iwe ngendiwe ndahagenda ariko ntaco ngiye kumubarira rero nico nagombye kugaruka ko nti Imana iyo Imana irakora kandi iyo wowe uvuga ngo ntasaba naka kandi wamyusenga umva ko twige guhanga amaso Imana hako duhanga amaso umuntu direct kuko Imana ikoresha abantu kuko umuntu niho umenye uti niyo yakoze ubu nayo yampaye sinova ngo nayo yangabe oya kuko ubwo we yanagusuzuguye yarabifashe bito yego ngabyo bakizwa barangara bayayata nibiki ariko mba nari ndusha kandi nabyo nari nkeneye kumwereka rero nico nagomba kuvuga rero tufata Imana nk'Imana tuvange no gusaba abantu ngo tongeye dushima Imana ari Imana yakoze ibimana ikoresha abantu nibyo ariko urindira urabe ko bakoreshwa batakoreshwe naho ureme kuko yo ntahiba yaroye haleluya rero nico numva nobwira abantu abarushe barindire kandi ikindi nimba wanasubijwe naho nyene aho nyene Israel mbonye yaravuze ngo mbega uzogwiza imbaraga ngo niba ukirindiriye uzogwiza niba burindiriye isezerano baraba ngo ndazi ko bibabaza umutima kumara iminsi uhamagara ndiwitabwe iyo ukirindiriye birarusha ariko ugwiza imbaraga kusenga niko guha imbaraga zo kurindira kandi ni wasubizwa naho ntibagiye mu ijuru kuko ntahagoye nko mu gusubizwa rero benshi barasubizwa n'abashitse muri Amerika nyene ukamenga bashitse mu ijuru mais c'est pas la fin gusubizwa ntibikwiye gusubirira Imana gahunda ni mu ijuru Yesu abahumugisha mama murakoze cyane n'ukuri simfise ukuntu bashimira kubw'intahe idasanzwe n'ukuri turashimye Imana se w'imfuvyi umugabo w'abapfakazi yababereye umugabo akabera papa w'abana n'ukuri ahabwa icubahira byumva havyagiye mu ijuru turamushimiye ko vyakoze ku bugingo bwanyu hama ijambo numva nohereza ko kuri ivyo muhereje ko numva ari Zaburi y'ijana 21
banywanyi muriko muratwumviriza reka turisangire ni ijambo rivuga ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi ngo mbega gutabarwa kwanje kuzova ntabwo kuva kwa oncle ntabwo kuva ku mukuzine ntabwo kuva kuri mukuru wanje ntabwo kuva ku mutegetsi runaka ariko kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi ndumva ariko vyagenze nuko muhezagirwe banywanyi ba warubizi turarangije twagize ibihe byiza nkuko mwavyumvise nukuri umuntu wese yoba afise ikibazo ashaka kubaza uyu muvyeyi twaciye ku mayange ntiyari gushobora kubivuga vyose en detail ariko mwumvise ko Imana yabanye nawe nkuko twari twabibasezeraniye tugitangura nukuri Imana yabanye nawe kandi nukuri ni Bibiliya yigendera kuko ibintu byose yagiye abamwe ibintu byanditse muri Bibiliya na maverse ikintu cyose twumvise ko gifite verse yacu nukuri twizera Imana mu byo twocamo byose mbega uri kuca mu biki mbega n'ubupfuvyi urimwo mbega n'ubupfakazi urimwo wa muntu uri uraturaba cyane n'ibigeragezo bitandukanye by'uburwayi ikintu cyose igeragezo cyose uburimo hari Imana itabara mu ijuru. God bless you naho ubutaha bye bye. What do you mean?